Ndagize bwake canke mwiriwe bivanye naho umuntu wese adukurikirana herereye. Uno musi muri ku rubuga rwacu dufise umutumira dasanzwe mudasanzwe mumenyereye cyane. Inarayibonye muri Burundi ahasanzwe ari no muririmbyi aririmba muri kohare kumbure byinshi araza kubitubwira. Reka tumusabe atubwire izina ryiwe yongere aramutse abakunzi bo kuri urubuga rwacu. Murakoze, karibu, turabahaye ikaze. Yego, murakoze namwe kunyakira. Izina ryanje nitwa kuri ALEXIS. Ndi umuririmbyi wo muri korale kandi narashobora no kuririmba ku giti wanje mugabo narabihagaritse. Hanyuma nkaba ndamukije abantu bose bakora dukurikirana mu mwaka nakanya. Murakoze cyane. Tugerageje kubaza ALEXIS ninde mu bintu by'imiririmbire cyangwa se ALEXIS niki mu buzima bwa misi yose? Ico kibazo kirimo ibintu bibiri. ALEXIS niki mu kuririmba, ALEXIS ninde mu kuririmba, mbega ALEXIS atanguye ryari mu kuririmba? Hamwe no bwango natanguye ryari mu bintu byo kuririmba no wambeshe cyane kukurako abavyeyi bakinyumva nkitangura kuvuga kera nkivuka mu misi nkiri muto. Navukanye iyo mpano yo kuririmba. Kuvuga ngo mu kuririmba natanguye kera kuko imbere yuko nja muri korale no muhira nararirimba indirimbo turiko turarimbana n'abavyeyi hajya mu ndirimbo zo kwisabato, gutangura isabato, integuro, indirimbo zo mu gitabo, bakumva ko nyene fise yo mpano Imana yampaye. Rero indirimbo ibintu byo kuririmba ni impano nahawe n'uhoraho. Ntovuga ngo nayitanguye ryari kuko kuva nkiri muto gushika no munsi aho ngeze niko kazi kanje. Hanyuma mu byerekeye ubuzima maze kurangiza amashuri yisumbuye naragiye mu mashuri ya kaminuza nanye narayarangije. Hanyuma narose ni diplome ya kabiri yo kuba kuronka umufasha. Umva hejuru kuba fize umufasha ufise abana 4. Umva ko ndiko ndakura nuvuga ngo korale no mu rugo ndiko ndayigwiza mu byo bikorwa. Ibindi bikorwa nayo by'ubuzima ni bya bindi bya misi yose abantu basanzwe tubayemwo uno munsi, bimwe byo kugira ngo umuntu arabe ko yorara aronse icakora. Nubwo ufise societe nkoreramwo yitwa SPTD yinjira muri Brasserie. Murakoze. Ego, murakoze cyane. ALEXIS ni umuntu adasanzwe mu bintu byo kuririmba, yatanguye kera. Dushobora kuvuga ko batanguye ukivuka ukiri mu nda. Hari abantu baririmbira mu nda ugasanga bari mu nda bariko bararirimba ariko amajwi ntasohoke. Ushobora kuba uri mu mugwi kubera ko wakuriye ahantu baririmba bahimbaza, bica bituma ugira n'umwete cyane wo kuba uririmba. Bigaragara rero ko ibintu byo kuririmba ubimazemwo igihe kinini cyane gose. Ugerageje gusigurira abantu kuririmba niki, we kuririmba ubifata nk'iki ku ruhande rwawe? Bo hari abafata igikorwa cyo kuririmba bakayifata nk'akazi, n'abandi bafata igikorwa cyo kuririmba nko kwiryohera, n'abandi bafata igikorwa cyo kuririmba nk'umurimo wa Kristo. Rero hejuru yuko jewe ntafata igikorwa cyo kuririmba nk'ibintu byo kwiryohera canke ngo ndayifate nk'akazi, jewe igikorwa cyo kuririmba gifata nk'umurimo wa Kristo kubera ko kiranyanyohera. Ubwo nubwa ikintu ca mbere ni ikintu kinyohera kuko mu kuririmba iyo nshavuye mfashe indirimbo nkaririmba ishavu simenyo ryagiye. No kuvuga ngo ni impano Imana yampaye kandi ni n'umuti. Kuririmba rero nakaze ka Kristo kandi wanashima kuririmba ni n'umuti ku bibazo umuntu abafise. Murakoze. Ego, murakoze cyane, muratubwiye ibintu byiza cyane. Hariho abantu baririmba kugira indirimbo baririmba babera isengesho, n'abandi baririmba kugira biryohere, n'abandi baririmba donc ni ibivanye n'ibintu baba barimo. We uririmba kugira bigende gute? Ubwa mbere ni kuri ALEXIS aririmba bwa mbere nk'isengesho. Ico ni ca mbere. Hama ca kabiri aririmba nk'uri karakorera igikorwa cyuhora, kuko mu gukora igikorwa cyuhoraho hari gusigura rero birabaho ndabishije mu ndirimbo canke no kuririmba ndiko ndabwira abantu kugira ngo bumve ubutumwa bw'Imana biciye muri za ndirimbo zacu nkuko Dawudi yabikora. Ego, murakoze. Muratubwiye amajambo meza cyane. Dushaka kumenya ALEXIS, uwundi muntu
atazi kuririmba abyipfuza agerageza bikanga, hari ikintu ushobora kumubwira kugira ngo ahari ashobore kuba nawe yumva yogira umwete wo kuba yoririmba? Kuririmba ubwa mbere na mbere nabivuze ni impano, kandi abantu bose ntibafise impano zimwe, ariko uwipfuza kuririmba wese arabigerako, kuko nta muntu afise ijwi ribi nta n'ufise ijwi ryiza, kuko twese amajwi dufise twayahawe n'uhoraho. Rero ufise wumva ushaka kuririmba bwa mbere na mbere umanza ukabikunda, ukumva ko kuririmba ari ikintu ciza. Hanyuma maze kubikunda, icyo uca ukora ni giki? Uca utangura kuraba ati mbega je noririmba iki? Maze kumenya icyo woririmba, kuko indirimbo zose si zimwe. Hariho abaririmba iby'isi, hariho n'abaririmba iby'Imana. Maze gutora icyo woririmba ni cyo uca wishiramwo, ukaraba ku batanguye kuririmba bwa mbere, ukaraba kakaririmbo baririmbye wowe wumva kakuryohera, ukakigako ukumviza ko wowe ushobora kukaririmba. Bibaye byiza ugacurondera umuhinga canke umuntu agusumvya akanivo, akagufasha ati aha hantu uhagorora uku, uhagenda uko babikwereka uno munsi, ejo hirya ejo nawe uzosanga uravyereka abandi, hejuru yuko aba ari iki, aba ari impano kandi ikintu ubona wipfuza. Haci hazi ikibazo muri jewe, nshaka kumenya kubera iki mwahisemo kuririmba indirimbo zihayagiza Imana, mutahisemo kuririmba ziya ndirimbo zindi ziba zitandukanye za ndomboro n'izindi? Ico kibazo kiroroshe kandi kinanaryoshe, kubera ko abantu bose barafise ibyo bahitamwo. Umuntu wese arafise ibyo avuga ati je bino bintu byo bindyohera, ubundi akavuga ati nibyo bimbera. Kandi abahinga nabo baratubwiye ko umwana canke umuntu ahinduka bivanye n'ahari. Jewe kubera ko aho nakuriye mu bakristo, icajemwo bwa mbere kuva nkiri muto cari cyo gukora indirimbo zo guhimbaza Imana, kuko arico bagira bakuze banyosa. Rero nace ndabikuriramwo, ndabikunda gusomba gukunda ibindi. Yego, murakoze. Rero tuvuge ko ibintu byo kuririmba bavyonse mu bavyeyi, kumbure niwo doke nico kintu baguhaye nyamukuru nk'impano. Yego cyane. Ego, hama dushaka kumenya, sinzi korale muririmbamwo ubu kino gihe yoba ari korale yahe? Ni kuri ALEXIS, ni umuririmbyi aririmba bwa mbere na mbere amajwi yose, yaba irya mbere, irya kabiri, irya gatatu, irya kane. Kandi se ndabirimba ku giti canje cyenyine, ko nabibabwiye, ndabirimba ku giti cya korale, ndirimba muri korale, ndi umwantreneri, narabaye n'umuyobozi muri korale yitwa gute? Korale yitwa Umuco canke Right Choir mu Congereza, iyo nayo ikorera mu Kanyosha. Yego, tugerageje uba watanguranye niyo korale canke uwaje korale yarabayeho? Ndi umumambere fondateur. Murakoze. Ega ikiganiro tukigeze ku musozo, dushaka kubaza ikibazo ca nyuma. Nicyaye ikintu wohanurira abandi bari kubadukurikirana, kumbure n'abifuza kwinjira mu yo korale Right Choir mu bisanzwe, kugira ngo nabo bagire umwitwarariko kuba boza canke n'abatakiza bagira ivugurura ridasanzwe aho baherereye, kugira ngo begere muri Right. Impanuro bwa mbere na mbere, icyo ndabahanurira abantu bose bifuza kuririmba indirimbo zo guhimbaza Imana, apana zo kuza muri Right Choir gusa, kuko n'abandi aho bari hose murashobora kuba mufise amakorale canke mumva ahantu amakorale hari canke iyindi migwi y'abaririmbyi iri. Bwa mbere na mbere n'abahanura ubwa mbere na mbere kubanza mukamenya ko vuba Kristo agiye kuza. Nimwamenya ko Kristo agiye kuza, uca mwumva ko hari ibyo tugomba guheba nk'ibyahora bidusamaza. Ni ukuvuga ngo tugomba kuba abakristo, tugomba kuba abakristo 100%, tukishikanira Imana. Hanyuma tukaza twumva ko igikurikira ico ari ukumva ko dukwiye tufise aho tuko turimvira kuja, ari gutaha mu ijuru kwa Data. Hama tumaze kumenya ko tugenda gutaha mu ijuru kwa Data, tumenya ko kwa Data twagera mu ijuru nta kindi gikorwa tuzosangayo atari kuririmba. Kuvuga ngo tugomba kuba turimenyereza igikorwa tuzokorera hehe? Mu ijuru kwa Data. Ni impanuro, kuko kwa Data mu ijuru igikorwa kiriyo ni iki? Ni kuririmba gusa. Bisigura ngo nk'umuntu yipfuza kuzotaha mu ijuru, agomba kumva ko akeneye gukora kuba arimenyereza
kujya kumukinyi yimenyereza gukina umupira ari muri terrain d'entraînement kugira ngo niyo agenda gukina umupira azatsinde natwe niko dusabwa kugira tumenyereze kw'isi igikorwa tuzokorera hejuru mw'ijuru turi kumwe n'abamarayika rero niyo mpanuro umuntu yumve ko akenera kuzogena yumva ko akenera kuja mw'ijuru ko kandi mw'ijuru atagindi ko kizoba kiriyo arikuririmba nabujya mw'ijuru atazogendayo abanyabyaha niyo mpanura abantu mpanura n'abantu bose bifuza kuja muri light murakoze. Yego murakoze cyane murakoze n'umu artiste twari kumwe ni ALEXIS niyukuri Imana imuhezagire cyane ku majambo meza tubwiye reka turangize twifuriza umuntu wese adukurikirana kugira imihezagiro mu byo arimwo Imana imuhezagire aho aherereye hose niba za ALEXIS twongera kukenera ko uzotwitaba ashana kuri nzobitaba cyane murakoze cyane Imana ibahezagire.